Mwiriwe bakundwa nshuti na bene data muri hano. Kuri jewe n'ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri uno mwanya kugira ngo sangire namwe umwanya wo kuyaga kw'ijambo ry'Imana, ari ryo jambo ry'ingirakamaro cane ku kiremwa muntu cose. Nta rindi jambo rihari ry'ingirakamaro cane nk'ijambo ry'Imana. Ijuru n'isi bizorangira, bizokugwaho, ariko ijambo ryanje ntaco rizoba, ni ku mwami yavuze. Shaka gusoma mu vyeshuro Yohana igice ca 4 umurongo wa mbere, ahatubwira hati: hanyuma y'ivyo ndavye mbona mw'ijuru urugi rwuguruye, kandi ryajwe nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti: duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Isi Imana ihwezagira ubugingo bwacu kubw'ijambo ryayo, ikatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Icigwa cacu mw'uno mwanya ni ubutumwa buvuye mw'ijuru. Muri iki gisomwa Yohana aravuga ko yabonye urugi rwuguruye mw'ijuru, kandi aravuga ati: ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti: duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Iri jwi rimeze nk'iry'inzamba, ni ukuvuga si inzamba isanzwe, ariko ni ijwi rimeze nk'iry'inzamba, ijwi ry'umuntu. Reka turabe nyene iri jwi uwo ari we. Iri jwi rimeze nk'iry'inzamba. Ivyeshuro Yohana igice ca mbere murongo w'icumi na 11, Yohana intumwa yaravuze ati: ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba, rivuga riti: ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma. Alfa na Omega ninde? Ni umukundwa wacu, umucunguzi Yesu Kristo. Aha rero ijwi ryiwe ryari rimeze nk'ijwi rirenga ry'inzamba. Ijwi ryiwe ryari rimeze nk'ijwi rirenga ry'inzamba ku munsi umwami ari nawo yari yimuriwe ko intumwa mutagatifu Yohana yarimuwe, yimugwa ari muri mpwemu. Iri jwi rimeze nk'iry'inzamba kuba ari ijwi rya Kristo, ni ijwi ryo mw'ijuru rizanye ubutumwa bwo mw'ijuru, ribuzaniye abizera bose bizera umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi ni ubuhe butumwa rizanye? Kandi ni ibihe bintu rizoba ririko riramenyekanisha mw'ubutumwa buvuye mw'ijuru? Kandi ninde? Nibiciye muri inde? Kristo azokwigaragarizamwo ku munsi w'umwami, ku munsi wa nyuma, arico kimpumbi c'indwi, atuvugisha akoresheje iri jwi rirenga ry'inzamba, iri jwi ryo mw'ijuru. Mwihanganire, akoresheje ubutumwa bwo mw'ijuru. Reka turabe uwo azotubwiriramwo Kristo akoresheje iri jwi rirenga ry'inzamba, hamwe n'ibintu azoba ariko aratubwira. Mu vyeshuro Yohana igice ca 22 umurongo wa 6 kabandanya, haratubwira hati: arambarira atayo majambo nayo kwizegwa nayo kuri.
kandi umwami niyo mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorono biwe ibigira bibeho vuba. Nindarungitse ni marayika wiwe, nyihanganire kubera ikamurungitse no kugira ngo amenyekanishe, kugira ngo yereke abagorono biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba. Ibintu bitegerezwa kubaho vuba hanyuma y'ibyamaze kuba muri ino myaka 2000 yaheze, mu gihe twokongera ku kirangamisi imyaka cacerewe, haramaze kurengana kuva kuri Kristo kugeza ubu imyaka 2000, kuko ikirangamisi caracerewe. Ico gituma mu gihe twofata imyaka yo gucegwa ikiriko, twaramaze gushika mu kimpumbi c'indwi kuva kuri Adamu kugeza ubu, hamwe n'ikimpumbi ca gatatu kuva kuri Kristo kugeza ubu. Kandi nk'uko umunsi w'isabato kuba ari umunsi w'indwi w'iyinga, ni umunsi wa nyuma w'iyinga, kubera ko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ni nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe. Niko tubwirwa na Petero wa kabiri igice ca 3:8, hamwe n'izaburi ya 90 umurongo wa 4, ariyo zaburi y'umuvugishwa n'Imana Mose. Umunsi umwe imbere y'umwami kubiremwa abantu ni kimpumbi, no kuvuga imyaka 1000. Kandi iyo Imana itubwiye ku minsi ya nyuma, iminsi ya nyuma imbere y'Imana kubiremwa abantu ni ibimpumbi vya nyuma. Kandi n'igihe hari iminsi ya nyuma none yatanguye, mu gihe twofata Bibiliya tugasoma Bibiliya tutimbitse cyane muri yo, turonka ubumenyi bubayabaye busanzwe bw'ivyo Bibiliya ivuga. Ariko twimbitse tukimbika muri Bibiliya, tukimbika muri yo, nuko rero twoshobora kuronka ubumenyi bwimbitse bw'ivyanditswe. Murabe ico tubwirwa na mutagatifu Paulo cyatubwira mu cete yandikiye Abaheburayo igice ca mbere umurongo wa mbere no wa kabiri. Aravuga kera Imana yabareriye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Mbega ni gute Imana yabariye basogokuruza mu isezerano rya kera n'ibiciye mu bavugishwa? Kuko abavugishwa nibo baza ko ijambo ry'Imana uva mu gihe uja mu kindi, ndetse uva no mu kiringo winjira mu kindi kiringo. Kuko uhoraho umwami Imana ntaca azokora atabanje kwibira akabanga abasavye biwe avugisha. Amosi igice ca 3 umurongo w'7. Kandi no mu gusubira mu byagezwe igice ca 18 murongo wa 15 kugeza kwa 19, naho nyene haratubwira ko ibintu. Kandi umuvugishwa n'Imana Mose yaravuze ati, uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje, ava muri mwebwe mu biwanyu, azaba ari we mwumvira. Kandi ni kubera iki umuvugishwa n'Imana Mose avuze ati aba ari we muzokumvira? Kubera ko Mose avuze ko ari ukumviriza uwo muvugishwa n'Imana, uwo Imana ihagurutsa mu bantu. Umurongo wa 18 na 19 niho hatubwira impamvu. Haravuga hati nzobahagurukiriza. Rero Imana yari kiravuga, Mose nawe asubiramo ivyo Imana imubwiye ati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwanyu ameze nkawe, no kuvuga ameze nka Mose. Ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe. Mbega nihe dusanga amajambo y'Imana? Ni mu kanwa ko muvugishwa n'Imana, ubu ihagurutsa mu bantu, nuko ikamurungika mu bantu. Afise iryo jambo Imana iba yashize mu kanwa k'uwo muvugishwa n'Imana, nawe azobabarira ibyo ndamugeze byose.
aha dushobora kubona impamvu Imana yarungitse abavugishwa n'Imana haba mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano risha. Imana yahagurukije abavugishwa n'Imana mu isezerano rya kera. Kristo nawe mu isezerano risha avuga ko ashira mu ishengero ryiwe intumwa, abavugishwa n'Imana, abavuga butumwa, abapasiteri, abungere n'abigisha. Kristo ashira mu ishengero ryiwe, mwitegereze, nawe nyene hashira abavugishwa n'Imana. Kandi buri muntu wese yoshobora kwibaza ati, tariko mbega Kristo bwiwe siwe yavuze ko abavugishwa n'Imana bahanuye kugeza kuri Yohana? Ivyo nukuri. Abavugishwa n'Imana bo mu isezerano rya kera barahanuye kugeza kuri Yohana. Ariko rero hagaragara Yesu Kristo muvugishwa n'Imana ruta Yohana umubatizi. Kandi abahanuzi bahanuye kugeza kuri Yohana. Hanyuma kuri Yesu naho kuba umuvugishwa n'Imana ruta Yohana, umuvugishwa n'Imana w'i Nazareti, umuvugishwa n'Imana ruta Yohana, ni kuvuga umuvugishwa n'Imana w'ikiringo, umuvugishwa n'Imana aruta w'abandi bavugishwa n'Imana bose. Imana irafise intumwa, irafise abavugishwa n'Imana bo mu bihe bitandukanye, ariko iyi Imana mu mugambi wayo ifise igikorwa kinini cyo gukora, irungika umuvugishwa n'Imana mukuru, kandi uwo ni umuvugishwa n'Imana w'ikiringo. Kandi abavugishwa n'Imana b'ibiringo, mbega mwaba muzi ab'Imana ifise uko bangana? Imana ifise abavugishwa n'Imana ndwi gusa b'ibiringo, kuko ni ibiringo ndwi. Ikiringo cyo kudaharurwa kw'icaha, umuvugishwa n'Imana w'ikiringo yabaye nde? Adamu. Ikiringo cya kabiri ni ikiringo c'umutimanama, kandi umuvugishwa n'Imana w'ico kiringo yabaye Seti. Ikiringo cya gatatu ni ikiringo c'intwara y'umuntu, umuvugishwa n'Imana w'ico kiringo cya gatatu yabaye Nowa. Rero murabe Imana irungitse umuvugishwa n'Imana mukuru, si abantu bose bamwizera. Ni bangahe bizeye Nowa n'ubutumwa bwiwe? Ubutumwa bwari buvuye ku Mana, ubutumwa bwo mw'Ijuru kubw'ibiremwa abantu, Nowa n'umuryango wiwe. Abasigaye ntibizeye, nuko barahona igihe igihano c'Imana caze. Kandi mwibuke ko Yesu Kristo yavuze ku misi ya Nowa, igihe yavuga ko kuza k'umwana w'umuntu muri iki gihe c'iherezo. Yavuze ko ukuza k'umwana w'umuntu ko kuzoba nko mu misi ya Nowa, ndetse kandi yavuze ko kuzoba nko mu misi ya Loti. Habaye umuvugishwa w'Imana w'ikiringo, ari nawe yari Aburahamu, kuko inyuma ya Nowa ari we yari umuvugishwa n'Imana wa gatatu w'ikiringo, ikiringo ca gatatu. Hanyuma haza ikiringo ca kane, arico kiringo c'isezerano. Kandi umuvugishwa n'Imana w'ico kiringo yabaye Aburahamu. Kandi mu minsi ya Aburahamu harasambuwe Sodomu na Gomora, ahari hari Loti. Ico gituma havuga ngo nk'uko vyabaye mu minsi ya Loti. Rero mu minsi ya Loti murabe hariho umuvugishwa n'Imana w'ikiringo. Hanyuma haza ikiringo ca gatanu, ikiringo c'ivyagezwe, kandi umuvugishwa n'Imana w'ico kiringo yabaye nde? Umuvugishwa n'Imana Mose. Hanyuma haza ikiringo ca gatandatu, umuvugishwa n'Imana w'ico kiringo ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Aho niho yari yibereye. Rero abavugishwa n'Imana b'ibiringo baza kw'iherezo ry'ikiringo kiba cageze ku mpera, nuko bakaza muri uko kubisikanya kw'ibiringo. Kandi intumwa ya nyuma y'ikiringo kiba gishitse kw'iherezo
ivuga ku muntu azoza inyuma yiwe. Mwitegereze namwe ingene Yohana Umubatizi yavuze ku muntu yari kuza inyuma yiwe ari we yari kuba mukuru kuri we, kandi ni nawe Yohana Umubatizi yavuze ko azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro, kandi ni nawe Yohana Umubatizi yavuze ko yari uwa mbere kuri we. Ni ukuvuga uwuzoza inyuma ya Yohana niwe yari uwa mbere kuri Yohana. Mbega ni gute twashobora kubitahura? Kuko imbere yo kuba mu mubiri w'umuntu Yesu yari ari mu mubiri wa Teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi yabayeho imbere ya Yohana, yanabayeho imbere ya Aburahamu. Yesu yaravuze yabitubwiye muri Yohana Mutagatifu, yaravuze ati Aburahamu yipfuje kubona umunsi wanje, yarawubonye aranezerwa. Baramubwira bati ubu utaragira imyaka 50 ukavuga ngo wabonye Aburahamu? Mbega Yesu yabishuye gute? Mu gice c'8 umurongo wa 58, icanditswe ndiko ndavuga ni igice c'8 guhera ku murongo wa 56 kugeza ku 59. Ku murongo wa 58 rero haravuga hati Yesu arababwira ati nukuri ndababwire, Aburahamu ataravuka jewe namye ndiho. Kuko numwe ndiho umwe yiyereka Mose, kandi igihe Mose yipfuza kumenya izina ryiwe, kuba yari marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho uwo ariko aravugana na Mose muri irya nkingi y'umuriro, Mose agashaka kumenya izina ryiwe, yaramubwiye ati nduwo ndiwe. Atazobwira abantu uti ndiho yabantumyeko. Turondeye mu nkomoko y'iri zina turaza kubona ko ari indome zine zindagi ari nazo zahawe Mose ngaho, arizo ari Y, no kuvuga ye, he, we hamwe na he. Indome zine nizo zihari ngaho. Rero ndiho uwo mu isezerano rya kera ni Yesu, uwo mu isezerano risha. Ico gituma igihe yiyereka Mose mu nkingi y'umuriro yaramubwiye ko ari ndiho. Igihe Sawuli nawe yari karaja i Damasiko kurondera abakristo kugira ngo abajane kubapfunga mu nzu y'imbohe, inkingi y'umuriro yaramwiyeretse ndiho. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo iramubwira ati Sawuli, Sawuli, kubera ko ntoteza, ati biragoye gutera imigere mu mihunda. Sawuli nawe amaze kumenya ko uwo muco waruta w'izuba, ko yari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, umwe ndiho yari yiyeretse Mose, aramubwira ati mwami urinde. Yaramumenye nk'umwami. Rero inkingi y'umuriro wa muco, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, yaramubwiye Mose ati ndi Yesu uwo uri kuratoteza. Rero dushobora kubona ngaho ndiho. Rero ndiho yari yiyeretse Aburahamu, yari yanasangiye na Aburahamu umunsi umwe imbere yo gusamburwa kwa Sodomu na Gomora. Ariko n'imbere y'ico gihe naho nyene yari yiyeretse Aburahamu nka Melkisedeki, kandi yari yamuhaye umutsima na vino. Mose yari yamuhaye vino, umutsima na vino Aburahamu nawe yari yamuhaye icicumi Melkisedeki umwami w'i Salemu, hamwe n'umwami w'ubugororotsi, umwami w'amahoro, n'umuherezi w'Imana isumba byose wo mu ngoro iri mu ijuru. Atari umuherezi wo mu ngoro yo ku isi, ariko umuherezi wo mu ngoro yo mu ijuru. Rero murabe namwe igituma Yesu yashobora kuvuga ati imbere yuko Aburahamu abaho ndiho. Yanabayeho imbere ya Aburahamu, kandi yanabayeho imbere ya Nowa,
ndetse yanabayeho n'imbere ya Adamu kuko ni jambo. Ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Ubwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, niko bivugwa mu Itangura igice ca mbere. Muri Yohana naho rero igice ca mbere guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4 haraheza hakatubwira uwo jambo uwo ari we. Uwo jambo yahoranye n'Imana akaba Imana. Ni ya Mana nyene ubwayo mushobora byose mu mubiri wayo wa Teofaniya. Ku murongo wa 14 naho muri Yohana igice ca mbere haratubwira ati kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe. Jambo yambaye umubiri nk'urujya musore w'umubaji w'i Nazareti. Jambo yahoranye n'Imana, yari Imana, marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, yambaye umubiri w'inyama. Iri imbere muri urya mubiri witwa Yesu hari Imana mu mwuzuro wose, niho yari yigaragarije. Iryo ryari banga ryari ko ryigaragariza muri urya musore w'umubaji w'i Nazareti. Kandi mwitegereze, mu musore w'umubaji harimo ibanga ridasanzwe rihwanye n'ubwami bwo mw'ijuru. Muri ico gihe kwari kwigaragaza k'ubumana mu mubiri w'inyama, mu musore w'umufundi. Iyo Imana isezeranye ikintu kidasanzwe igishitsa mu buryo buciye bugufi, kugeza ubwo aba barindiriye kubona Imana iriko irashitsa amasezerano ahambaye cane, ntibaca n'ikanda ngo bamenye ugushitswa kw'ayo masezerano, kuko Imana ikora mu buryo buciye bugufi, mu buryo bworoheje, kugira ngo ntidushemagize igice ca kimuntu ariko dushemagize ubumana. Igice ca kimuntu buri gihe kizamara igikoresho giciye bugufi Imana izogira ku mubumbe w'isi. Ico gituma mu gushitswa ko kuza kwa mbere kwa Mesiya, mu kuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa marayika w'Uhoraho, umubiri w'umuntu, umubiri w'inyama, umubiri w'inyama wari uciye bugufi, kugeza ubwo atari yarize mu maseminare amadini yo mu Baheburayo. Ntiyari afise impamyabushobozi mu iyobokamana, ntiyari afise n'imigenzo yo mu idini ry'Abaheburayo. Yari umusore yoroheje aciye bugufi, ariko muri we niho Imana yari iri mu mwuzuro wose. Rero buri muntu wese yari gushobora kuvuga ati ariko ni kubera iki Yesu atagiye mu iseminare kugira ngo aronke impamyabushobozi kugira ngo ashobore gukora ubukozi bwiwe bamwakire? Kandi ni seminari yihe yari gushobora kwigisha Imana? Ivyanditswe biravuga biti, ninde yigeze kumenya ivyiyumviro vy'Uhoraho ngo yigishe Uhoraho? Ninde yoshobora kwigisha Imana? Kandi Imana yari ngaho mw'uwo mubiri w'inyama. Kubw'ivyo rero Yesu yigishwa n'uwari imbere muri we, kandi yamwigisha nk'uko byari vyanditswe. Nico gituma Yesu buri gihe yavuga ati vyanditswe ngo, we yagendera neza neza mu vyanditswe, kandi nk'uko Data yari ari muri we yari yabimwigishije, kuko yaravuga ko atana kimwe yakora byigeneye uretse uko yabona Data abimweretse, niko yaheza akabivuga ndetse agaheza akabikora uko. Yaravuze ati nta na kimwe mvuga mbyigeneye, ivyo mbonye Data avuga ivyo nivyo nanje mvuga. Igihe kimwe ariko asengera abigishwa biwe yaravuze ati, Data, ijambo wampaye nararibahaye. Murabona, Imana ishira ijambo ryayo mu mutima no mu kanwa k'umuvugishwa n'Imana. Uwo muvugishwa nawe agaheza agaha abantu iryo jambo, kuko Uhoraho Umwami Imana ntaco azokora atabanje guhishurira akabanga abasavyi biwe avugisha. Aho rero niho hari umuvugishwa n'Imana, Yesu ari nawe ijambo ryari ryajeko, nuko ryambara umubiri muri we. Ndetse mu yandi majambo
harigaragaje biciye muri Yesu Imana mu mwuzuro wose, kandi yari kivugana n'abantu, yigisha abantu inde Imana, kandi bose bazokwigishwa n'Imana. Rero murabe ingene abantu kugira ngo bigishwe n'Imana ntibari bakeneye kuja ku ishuri, ariko bari bakeneye kuja ku birenge vya Yesu, kuko yari umuntu Imana yari yigaragarijemwo aho yari yashize ijambo ryayo. Igihe Yesu yabaza abigishwa biwe, igihe kimwe ubwo abari bakurikiye Yesu bakarya za fi na ya mitsima, aribo bari benshi, igihe Yesu yababaza kubijanye, igihe yababwira kubijanye no kurya umubiri wiwe no kunywa amaraso yiwe kugira ngo bagire ubugingo budashira, akababwira ko atawaduze mw'ijuru uretse uwamanutse ava mw'ijuru, umwana w'umuntu ari mw'ijuru. Kubera ko batatahura ayo majambo ya Yesu, nuko bakayasigura nyene nk'uko ari ayo majambo yuko ari kurya umubiri wiwe no kunywa amaraso yiwe, kandi ivyo bo bavyumva nk'ibintu bitabaho bidasanzwe. Rero baciye bareka gukurikira Yesu. Abigishwa babonye yuko abantu batariko baramukurikira nk'uko bamukurikira mbere, bivuganiriza mu mitima yabo bati, iryo jambo rirakomeye, iryo Yesu ariko aravuga iti iryo jambo rirakomeye, mbega ninde yoshobora kuryakira? Yesu nawe amenye ivyiyumviro biri mu mitima yabo, abwira abigishwa biwe ati, mbega namwe murashaka kugenda? Kandi mbega abigishwa biwe bavyifashemwo gute? Petero yaciye avuga ati, tuje kwande wundi? Ni wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. None mbega umuherezi mukuru ntiyigisha Bibiliya, isezerano rya kera? Kandi abandi baherezi bo ntibigisha Bibiliya? N'abanditsi, abafarisayo, n'abadogiteri bo mu vyagezwe, mbega ntibigisha Bibiliya? Bigisha Bibiliya. Hariho kwigisha indome zo muri Bibiliya, hariho no kuzana uguhishurirwa n'Imana guhwanye n'igihe umuntu aba ariko arabamwo. Kandi uko guhishurirwa kw'Imana gushobora kuza gusa kumuvugishwa n'Imana ku ntumwa irungitswe n'Imana, kandi y'Imana irungitse iyo ntumwa mu gihe canke mu kiringo ishira ijambo ryayo mu mutima no mu kanwa k'iyo ntumwa, nuko nawe akavuga ivy'Imana imugeze kuvuga vyose. Kandi iryo ni ijambo ry'ubugingo budashira ku bantu. Iryo jambo ririko riravugwa, Imana ishitsa umugambi wayo muri ico gihe canke muri ico kiringo, nuko igakangura ubugingo bw'abantu. Abantu bose amazina yabo yanditswe mw'ijuru mu gitabo c'Imana, mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Irabakangura, ikabakangurira ukuri, ikabaha ubuzima. Nuko hakaza ikanguro ryo mu buryo bw'impwemu mu biremwa abantu, mw'ihanga, mu bantu bakira iryo jambo. Imana igaheze ikabaha iryo jambo rifoboye, rihishuye, nuko ikabungura ubwenge, igaheze igakingura n'imitima y'abo bantu kugira ngo bakire iryo jambo rihishuwe. Nuko abantu bakavuga bati, ivyo rero nivyo jewe narindindiriye, ati ubu rero ndashobora gutahura ivyo bintu. Nuko Imana iba iriko iraha ubuzima, ibiriko iraha ubuzima ubugingo bw'abo bantu, iba iriko iramurikira ubugingo bwabo ikoresheje ijambo. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Aho dushobora kubona ngene uva mu gihe uja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi, Imana ihishura ijambo ryasezeranijwe muri ico gihe canke muri ico kiringo, kandi uw'Imana yumva ijwi ry'Imana. Rero abantu bamwe biyumvira yuko abantu bose ari ab'Imana, ariko mbega niki Yesu yavuze ku bijanye n'ivyo? N'ingirakamaro
kumenya ibyo Yesu yavuze, kuko mu gihe ibyiyumviro byacu bidahuye n'ico Yesu yavuze, nuko rero dutegerezwa gushiburira ku ruhande ibyiyumviro byacu, nuko tukagumana n'ibyo Yesu yavuze. Mu gice ca 6 murongo wa 40 murongo wa 44 kabandanya mu gice ca 6 muri Yohana haravuga ngo nta numwe ashobora kuza kuri jewe data yantumye atamukwegereye, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Mbega ni bande Kristo azozura ku munsi wa nyuma? Ni abaje kuri Kristo bakizera Kristo nk'umucunguzi wabo, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, kandi barose mpemu wa Kristo. Mu yandi majambo, barose ukuvuka bwa kabiri. Abo ni inkumi z'ubwenge. Mu gihe imibiri yabo iboneka y'inyama yoba yarapfuye, bazozuka ku munsi wa nyuma, no kuvuga mu kimpumbi c'indwi, umwaka runaka w'ikimpumbi c'indwi, bari mu mubiri uhoraho, udapfa, utabora, kandi uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Mu majambo y'abavugishwa n'Imana handitswe ngo bose bazoba abigishijwe n'Imana. Uwumvise ibya data wese akabyiga aza kuri jewe. Si kugira ngo hari uwabonye data, si kugira ngo hari uwabonye data atari uwavuye ku Mana. Uwo niwe yabonye data. Nukuri ndababwire, uwizera afise ubugingo budashira. Ni jewe mutsima w'ubugingo. Basogokuruza banyu barira amana mu bugaragwa barapfa. Uyu niwo mutsima umanuka uva mw'ijuru, ngo umuntu awuryako ntapfe. Ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mw'ijuru. Nihagira ujya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira, kandi umutsima nzobaha n'umubiri wanje utangirwa abari mw'isi ngo bagire ubugingo. No mu gice c'icumi muri Yohana mutagatifu murongo wa 24 kabandanya haravuga ngo Abayuda baramukikiza baramubaza bati, uzogeza ryari gutera imitima yacu kujuragira asanga uri Kristo? Bidufoborere. Abo bantu barabizera Bibiliya, barabizera isezerano rya kera, bari abantu bo mu idini ry'Abaheburayo, ari nabo baja mu isinagogi canke mu ngoro kuri Sabato, kandi baritwararika cane kumvira ibyagezwe, kwitondera ibyagezwe, ndetse baranumva kuvuga ubutumwa bwavugwa n'umuherezi canke n'umuherezi mukuru. Bari abantu b'abanyamadini, ariko ntibihagije kuba umunyedini. Mwitegereze, Yesu yarabishuye ati, narababwiye ariko ntimwizera. Ibikorwa nkora mu izina rya Data nibyo binshingira intahe. None ni kubera iki? Kristo yari yababwiye ku bijanye n'uwo ari we, yari yaberetse yuko yari Mesiya. Mesiya bisobanura umusigwa, Kristo. Hanyuma ntibizere ko uwo mufundi wa mwubatsi yari umusigwa w'Imana, Mesiya Kristo, umwami wa Isirayeli, yasezeranijwe ko azoza muri iyo minsi. Kandi
aho hari igice ca mbere hari igice ca mbere c'iyinga rya 70 ryo mu buvugishwa bwa Daniyeli. Aho niho hariko harashikirizwa ubwo buvugishwa, nuko nawe akihuza n'ubuvugishwa bwavuga ku kuza kwa Mesiya. Mwibuke muri Luka igice ca 4 aho yafashe igitabo cyo muvugishwa n'Imana Yesaya, ico yari yahawe hariye Nazareti kugira ngo asome nk'uko yari amenyereye kubikora hariye Nazareti mu isinagogi. Nuko asoma ico gitabo, asoma mu gice ca 31 muri Yesaya, yasomye ahavuga hati mpemu w'Uhoraho hari kuri jewe, ico catumye andobanuza amavuta. Nuko atangura kudondagura icatumye asigwa. Kwiherezo yaravuze ati uno munsi iki canditswe kirashikijwe, kirasohoye imbere yanyu. Kandi barizeye, abo bantu barizeye canke ntibizeye? Yamara baciye bahaguruka bashungumiwe, nuko bashaka kumuhenurira mu kimanga cari kiri ngaho, ikimanga cari kiri mw'ico gisagara. Rero mwitegereze, iyo Imana irungitse umuvugishwa n'Imana intumwa kugira ngo ishitse umugambi wayo wo muri ico gihe, si bose bamwizera. Haje umuvugishwa n'Imana adasanzwe kurusha abandi bose, umukumbi wacu Mwami Yesu Kristo, ntibamwizera bose. Rero reka turabe impamvu batizeye. Ariko ntimwizera kuko mutaraba mu ntama zanje, nk'uko nababwiye. Ni ukuvuga yuko yari yamaze kubibabwira ivyo igihe yavuga ati ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje bakankurikira. Yariko abereka yuko ari abahungu n'abakobwa b'Imana abazokumva ijwi ry'Imana, abo amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama. Haravuga hati ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi nabo barankurikira, kandi nanje mbaha ubugingo budashira, ntaho bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira, kandi ntawe ushobora kubanshikura mu kuboko kwanje. Aha rero dushobora kubona ko muri buri gihe no muri buri kiringo ko hazoba abantu batazokwizera, ndetse kandi hazoba abantu bazokwizera. Igihe Yesu yabaza ati mbega abantu bavuga yuko umwana w'umuntu ndinde, abigishwa ba Yesu Kristo baravuze bati, bamwe bavuga ko uri Eliya, abandi bakavuga ko uri Yohana umubatizi yazutse, abandi bakavuga ko uri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Yesu arababaza ati mbega none mweho muvuga yuko umwana w'umuntu ndinde? Petero aravuga ati wewe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Ivyo biri mu gice ca 16 muri Matayo umurongo wa 13 kugeza kuwa 20. Mwoshobora kubisoma mu mago yanyu. Rero murabe namwe, Petero yaravuze ati wewe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Mbega Kristo niki yamubwiye? Atura umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye. No kuvuga nta mukozi w'Imana n'umwe, nta na seminare n'imwe, canke umuherezi mukuru, canke abanditsi, canke abafarisayo, canke abadogiteri mu byagezwe, canke abaherezi, nta n'umwe muri bo yakwigishije ko ndi Kristo. Ariko ni Data ari mw'ijuru. Uguhishurirwa kuvuye neza neza mw'ijuru kwaje kuri Petero kugira ngo amenye uwo ari we Yesu. Rero dushobora kubona ko kugira ngo dushobore kubona, kumenya no kwakira uwatumwe n'Imana muri buri gihe canke muri buri kiringo, no kwakira ubutumwa bwiwe, bitegerezwa kuba bivuye ku guhishurirwa kuvuye mw'ijuru kuri Data wo mw'ijuru.
ni bangahe bizeye Nowa? Ni bangahe bakiriye Nowa? Ni Nowa n'umufasha wiwe, abahungu biwe hamwe n'abakazana biwe. Murabe, abo nibo bagumye iruhande Nowa, nabo kandi bakoranye na Nowa mu bwato, kandi ni nabo binjiye mu bwato, ni nabo kandi bakijijwe mu biremwa abantu. Miliyoni yarahari muri ico gihe, ndetse n'ubudumbidumbi bw'amadini bwari buhari, n'abakuru b'amadini bari bahari. Murabe, Nowa wenyene n'umuryango wiwe nibo bakijijwe, bakizwa igihano c'Imana c'umwuzure waje muri ico gihe. Kandi nk'uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu. None ni bande bazomwakira ku munsi wa nyuma? Ni abanditswe mw'ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Kristo yaravuze ngo igihe Umwana w'umuntu azoza, mbega azosanga ukwizera mw'isi? Ukwizera, uguhishurirwa, kukwizera, gutahura ndetse no kumwakira. Hazoba hari ukwizera mw'isi? Ico ni kibazo Yesu yabajije muri Luka mutagatifu igice ca 18 umurongo w'8. Rero dushobora kubona ko Uwimana, izo ni intama z'Imana, yumva ijwi ry'Imana, ukuvuga ijwi ry'umwungere mwiza, ijwi ry'Imana mu muvugishwa n'Imana mu ntumwa. Ijwi ry'Imana ryari riri muri Yesu. We nta na kimwe yavuga vyigeneye, ariko yavuga ivyo yumvise Data avuga, ivy'Imana yamwereka, ivyo nivyo Yesu yavuga. None Imana yari irihe? Imana yari iri muri we, niho yari yigaragarije. Para kwigaragaza kw'Imana mu mwuzuro wose umubiri w'umuntu. Kandi no muri buri muvugishwa n'Imana, Imana yari murimwo mu mugabane uhwanye na buri gihe, nuko igashira ijambo ryayo mu kanwa ko muvugishwa n'Imana. Kandi iryo jambo ni imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ubugingo bw'abantu. Kandi iryo jambo ni ijwi ryo mw'ijuru, ni ubutumwa bwo mw'ijuru ku bw'ibiremwa abantu biba bihari muri ico gihe canke muri ico kiringo. Murabe ingene ijambo ry'Imana riza ku kiremwa muntu, uva mu gihe mu kindi, uva no mu kiringo winjira mu kindi kiringo. Nababwiye rero ko hari abavugishwa n'Imana b'ibiringo ndwi, kandi ko hari n'ibiringo ndwi. Twari twahagarariye ku kiringo ca gatandatu, aco kiringo c'ubuntu, hamwe no ku ntumwa y'indwi y'ikiringo, ariwe mukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Murabe ingene hariko haraba ukubisikanya kw'ibiringo hariya. Yohana Umubatizi yari uwa nyuma mu bavugishwa n'Imana mu isezerano rya kera, ariko Yesu yari uwa mbere bavugishwa n'Imana bo mu isezerano risha, no muvugishwa n'Imana w'ikiringo, ikiringo ca gatandatu, ikiringo c'ubuntu. Ariko hariho ibiringo ndwi. Ikiringo c'indwi ikiringo c'ubwami, kandi umuvugishwa n'Imana ntumwa w'ico kiringo ni marayika w'Umwami Yesu Kristo. Ubutumwa bwiwe nabwo ni inkuru nziza y'ubwami. Kandi nk'uko Data yarungitse Yesu, nuko Yesu nawe akaba atana kimwe yavuga vyigeneye uretse ibyo yumva Data avuga. Marayika wa Yesu Kristo nawe arungikwa n'Umwami Yesu Kristo, kandi marayika wa Yesu Kristo nta na kimwe azovuga vyigeneye uretse ibyo azokumva Yesu Kristo avuga. Yesu Kristo ashira ijambo ryiwe mu mutima ndetse no mu kanwa ka marayika wiwe ntumwa, kugira ngo atubwire ibyo Yesu ashize mu kanwa kiwe. Cyo gituma mwaca gisomwa twasomye ubwa mbere dutangura, aho Yohana yavuze ko ijwi rya mbere yumvise ryari rimeze nk'iry'inzamba, iryamubwiye riti duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho vuba.
iryo jwi rimenyekanisha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Hanyuma turisanga muri marayika w'umwami Yesu Kristo mu byeshuro Yohana igice cya 22 murongo wa 6 havuga hati, kandi umwami niyo Mana igere mpwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Rero murabe ahari kuba ijwi rya Yesu Kristo, ijwi rya Alpha na Omega, iri jwi rirenga ry'inzamba ritumenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Ryari kuba muri marayika we ntumwa, kuko Kristo yari gushira ijambo ry'iwe mu mutima no mu kanwa ka marayika we ntumwa, nuko nawe agaheza akatubwira ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, ari nabyo ayishurira marayika wiwe ntumwa, nuko marayika wiwe nawe akabishurira ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi umwami Imana igera impwemu z'abavugishwa nayo niyo irungika marayika wayo ntumwa. No mu byeshuro Yohana igice cya 22 umurongo wa 16 haravuga hati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje. Jewe Yesu ntumye inde? Umumarayika wanje. Kubera iki? kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu mu mashengero. Yesu Kristo arungitse marayika we ntumwa kugira ngo ashinge intahe y'ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba, amurungitse mu mashengero. Kubw'ibyo rero uwatumwe na Yesu Kristo afise ubutumwa buvuye mu ijuru, amenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Mwitegereze, uwatumwe ni marayika w'umwami Yesu Kristo, ari we muvugishwa n'Imana w'ikiringo c'indwi, umuvugishwa n'Imana w'ikiringo c'ubwami, afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami bucigani no kuza kwa kabiri kwa Kristo, nk'intare y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Aje atubwira tumenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Rero ni bangahe bazi iminsi ya nyuma yariyo? Murabe, Pawulo hamwe twasoma mu ntango yaratubwiye ko Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo. Twabonye uku kuri kw'Imana. Imana ivuga biciye mu bavugishwa nayo, ishira ijambo ryayo mu kanwa kabivugisha. Umuvugishwa n'Imana ni umuntu afise integera-bwenge zibiri ziri hamwe zifatanye, nico gituma ashobora kubona no kumva ibyo mu bundi buringanire, kandi ashobora kubona mu buringanire bw'abamarayika, agashobora no kumva ijwi ry'Imana. Iryo niryo tandukaniro rihari hagati y'abantu basanzwe hamwe n'umuvugishwa n'Imana. Abantu bafise integera-bwenge zibiri zitandukanye, ariko umuvugishwa we aza afise izo ntegera-bwenge zibiri zifatanye, ziri kumwe, zifatanye. Nico gituma yumva Imana ndetse akavuga ijambo ry'Imana, kandi ubwo nibwo butumwa bwo mw'ijuru ku bantu bo muri ico gihe. Rero uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo aje ashinga intahe, amenyekanisha ibintu bigiye kubaho vuba. Ni ukuvuga ko aje afise ubutumwa bwahanuwe. Ni umuvugishwa n'Imana arungitswe na Kristo, uburungitse ku ishengero ryiwe, kandi aje ahanura ibintu bigiye kubaho. Aje abibwira ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Yohana yabimubwiye, yabimuhaye muri ibi bishushanyo by'ivyahishuriye Yohana. Ku munsi wa nyuma naho marayika wa Yesu Kristo aje ku ishengero rya Yesu Kristo, aje ari mu mubiri w'inyama w'umuntu, amenyekanisha bino bintu byose bitegerezwa kubaho muri iki gihe cy'iherezo. Rero turabe ikintu co mu minsi ya nyuma. Imana imaze kubwira ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo, hanyuma yaravuze ati muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriye kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Abaheburayo igice ca 1 murongo wa 1 no wa 2.
rero mutagatifu Pawulo avuze ko Imana yavuze biciye mu mwana wayo, biciye muri Yesu Kristo mu minsi ya nyuma, kandi haraheze imyaka 2000 uvuye kuri Kristo kugeza ubu. Mbega Pawulo yoba yarihenze mu kuvuga yuko iyo yari minsi ya nyuma? Ntabwo yihenze namba. Ndetse n'intumwa mutagatifu Petero yaravuze mu gitabo cye byakozwe n'intumwa igice cya 2 murongo wa 14 kugeza kwa 20 ko ico bo bariko bararonka ngaho ku munsi wa Pantekoti ko yari mpwemu yera, ari nawe Imana yari yarabasezeraniye, yari yarasezeraniye abizera, ubwo yari yarasezeranye ko azosuka ku bari n'umubiri bose mu minsi ya nyuma. No kuvuga ko abigishwa ba Yesu Kristo abantu 120 bari bari ngaho mu cyumba cyo hejuru, bariko bararonka mpwemu yera, bariko baramuhabwa mu minsi ya nyuma. None imisi ya nyuma ni iki? Nababwiye yuko umunsi umwe imbere y'Umwami Imana kubiremwa abantu ni imyaka 1000, no kuvuga ikimpumbi. Kandi kuba igihe Yesu yari ngaha ku isi, imisi ya nyuma yari yamaze gutangura, bitwereka neza ko imisi ya nyuma imbere y'Imana kuba ari ibimpumbi bya nyuma ku kiremwa muntu ni ikimpumbi cya 5, ikimpumbi cya 6 hamwe n'ikimpumbi c'indwi. Imisi ya nyuma imbere y'Imana ku biremwa abantu ni ibimpumbi bya nyuma, icya 5, icya 6 n'icindwi. Kandi igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka, hatanguye ikimpumbi cya 5. Rero mw'ibyo bimpumbi bitatu vya nyuma, mbega ica nyuma ni ikihe? Umunsi wa nyuma imbere y'Imana ni ikimpumbi c'indwi kuva kuri Adamu kugeza ubu. Kandi igihe Kristo igihe yavuga ku bamwizera, yaravuze ati nzomuzura ku munsi wa nyuma. Umunsi wa nyuma imbere y'Imana ni ikimpumbi c'indwi. Rero turabonye imisi ya nyuma yariyo. Nuko rero iyo tuvuze kuri iki gihe, twoshobora kwerekana neza iki gihe nk'umunsi wa nyuma, mu gihe twokongera ku kirangamisi imyaka cacerewe. Ariko naho bitagenze uko, harabura gusa umwaka umwe n'amezi 9 hamwe n'iminsi mikeyi kugira ngo harangire ikinjana ca 20, no kugira ngo harangire mu yandi majambo ikimpumbi ca 6 hatangure ikimpumbi c'indwi. Kandi ikimpumbi c'indwi ni umunsi wa nyuma imbere y'Imana. Ariko mbega Imana iyoba yarasubije ikirangamisi nyuma? Ico ni kibazo ciza kuri twebwe twese. Mu gihe itagisubije nyuma ico kirangamisi, nuko rero twaramaze gushika mu kimpumbi c'indwi, ndetse mu yandi majambo twaramaze gushika ku munsi wa nyuma imbere y'Imana. Mu minsi 3 ya nyuma, ikimpumbi c'indwi ni umunsi wa 3, no kuvuga kuva kuri Kristo kugeza ubu. Ikimpumbi c'indwi ni umunsi wa nyuma imbere y'Imana. Kuva kuri Adamu naho kugeza ubu, ikimpumbi c'indwi ni umunsi wa nyuma imbere y'Imana. Rero mwabonye ingene Bibiliya yose yoroshe. Ariko ni bangahe bari baratahuye ico ari co imisi ya nyuma? Ntimwari bwabitahure, ariko ubu turabitahuye. Kandi twoshobora kubona yuko batari bihenze mutagatifu Pawulo na Petero mu kuvuga yuko iyo yari imisi ya nyuma, kuko hari hamaze gutangura imisi ya nyuma imbere y'Imana iyo kubiremwa abantu ari ibimpumbi vya nyuma, ari navyo vyatangujwe n'ikimpumbi ca 5. Ikimpumbi c'indwi naco ni umunsi wa nyuma imbere y'Imana, aho azozura abapfuye bizera Kristo, kandi azoduhindura natwe abakiri bazima. Ariko ni mu mwaka uwuhe w'ikimpumbi c'indwi? Ntavyo tuzi.
rero imbere yuko haba umuzuko wapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwacu, mutagatifu Pawulo yavuze ko inzamba ya nyuma izovuga. Iyo nzamba y'Imana ari ryo jwi rirenga ry'inzamba ku munsi w'umwami, ku munsi wa nyuma, mu kimpumbe c'indwi, ari ryo jwi rya Kristo ritumenyesha, riduha ubutumwa buvuye mw'Ijuru, ndetse kandi rinatumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe c'iherezo. Ubwo butumwa ni iryo jwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma, ari naryo mutagatifu Pawulo yavuze, naryo kandi igitabo c'Ivyahishuriwe Yohana kivuga nk'ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba, mu Vyahishuriwe igice ca mbere umurongo wa 10 na 11, no mu Vyahishuriwe igice ca 4 umurongo wa mbere. Kandi ni rya jwi rirenga ry'inzamba nyene ryavugwa muri Mateka igice ca 24 umurongo wa 31, aho Yesu yavuze ati azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatoranijwe biwe. N'ijwi rirenga ry'inzamba, ubutumwa buvuye mw'Ijuru ku bw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, biciye mu kwigaragaza kwa Yesu Kristo, yigaragariza muri mpwemu yera, muri marayika we ntumwa, atumenyesha, atubwira ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe c'iherezo. Rero turabonye ibanga ry'ubutumwa buvuye mw'Ijuru, kandi uw'Imana yumva ijwi ry'Imana mu gihe yemerewe kubamwo. Twebwe rero natwe twemerewe kuba muri iki gihe c'iherezo. Kubera iki? Kugira ngo twumve ubutumwa buvuye mw'Ijuru, kugira ngo twumve ijwi rya Kristo biciye muri marayika we ntumwa, ririko riratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe c'iherezo. Nico gituma Imana yaturungitse kuba kuri uno mubumbe w'isi, kugira ngo twumve ubutumwa buvuye mw'Ijuru, kugira ngo twumve ijwi rya Kristo, iryo jwi rirenga ry'inzamba, iyo nzamba ya nyuma iriko iratumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe c'iherezo, ku munsi wa nyuma. Turabonye neza ubutumwa buva mw'Ijuru, kandi twabonye ko ari ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami muri iki gihe c'iherezo, ubutumwa buvugirwamwo ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi buza biciye muri mpwemu yera, biciye mu muntu umuvugishwa n'Imana, ari nawe Kristo yavuze ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo ku bw'amashengero. Uwo niwe muvugishwa n'Imana w'ikiringo, muvugishwa n'Imana w'ikiringo c'indwi, afise ubutumwa bw'indwi bw'ikiringo c'indwi, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Kandi mw'ubwo butumwa harahamagagwa, hakegeranwa abatendwe n'Imana bose, nuko bakigishwa n'Imana muri iki gihe c'iherezo, bakigishwa n'Imana muri ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Nuko bityo, uko niko ubutumwa bwo mw'Ijuru buza kuri abo bose amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo, ku ntama zose z'Imana. Kandi uw'Imana yumva ijwi ry'Imana mu gihe yemerewe kubamwo. Intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira, niko umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo yavuze. Kandi ahari ndetse n'uwazoba ariko aravugiramwo, intama z'Imana, intama za Kristo zizomwumva.
yaravuze kandi yaravuze ati ni jewe mwungere mwiza. Reka tuharabe mu kurangiza, kuko singira akamaro gusa kumenya ko hari ubutumwa buva mu ijuru, ariko kandi ningira akamaro kumenya ko hariho abantu ku isi bazokumva ubwo butumwa. Yohana Mutagatifu igice c'icumi umurongo wa 14 kugeza kwa 16 haravuga hati ni jewe mwungere mwiza, ndazi izanje n'izanje ziranze nk'uko data nzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje, kandi mfise n'izindi ntama zitarizo muri uru rugo. Ni ukuvuga sizo mu rugo rw'Abaheburayo, ariko nizo mu banyamahanga. Nazo nyene birankuye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje. Hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. None ni gute bazokumva ijwi rya Kristo mu gihe Kristo yapfuye akazuka akaduga mu ijuru akicara iburyo bw'Imana mu ijuru, ariko aratuvuganira nk'umuherezi mukuru? Nuko Kristo muri mwe muyera yari kuba uva mu ntambuko kuja mu yindi, yari kuba mu ntumwa ya buri ntambuko ya buri gihe, kandi akavuga biciye mu ntumwa ya buri gihe, agashira ijambo mu mutima no mu kanwa k'iyo ntumwa, nuko biciye muri iyo ntumwa akavugisha intama ziwe, nuko akazihamagara akazishira mu mukuku wiwe, kandi umukuku ni ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Intama nazo ni abamazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Rero murabe ingene uva mu ntambo kuja mu yindi, Kristo yari kuba ariko arahamagara yegeranya intama ziwe zose, kuko biramubereye kuzizana mu mukuku wiwe, kandi avuga biciye mu ntumwa ziwe. Muri iki gihe c'iherezo naho azovuga biciye muri marayika wiwe ntumwa. Uva mu ntambo kuja mu yindi, twamye dufise ubutumwa bwavuye mu ijuru biciye mu ntumwa yarungikwa ivuye mu ijuru. Muri iki gihe c'iherezo naho Yesu ashingira intahe uwarungitswe n'ijuru. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Nta n'umwe azoshobora gutahura bino bintu kiretse abo bazoba bariko bumva ijwi rya Kristo biciye muri marayika wiwe ntumwa. Nico gituma amurungitse kw'ishengero ryiwe, kandi ni ku ncuro ya mbere aho arungitse kw'ishengero ryiwe umuvugishwa n'Imana w'ikiringo, afise ubutumwa buvuye mu ijuru kubwo abahungu bose n'abakobwa b'Imana babayeho muri iki gihe c'iherezo. Kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe kubana namwe muri uno mwanya, ndabashingira intahe y'ubutumwa buvuye mu ijuru. Ubutumwa buvuye mu ijuru muri iki gihe c'iherezo. Ese imigisha ya Kristo umucunguzi wacu yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi atwungura ubwenge, adukingurire n'imitima kugira ngo dutahure ubutumwa buvuye mu ijuru kuri Yesu Kristo biciye muri marayika we ntumwa, mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi mubikunze, bagenzi, inshuti zanje, bene data muri hano, mwese mugire ijoro ryiza.